nyine ndakubaze Arnovich na Masterland biravuga yuko bariko bashwanira ndi bashwanira umukobwa bashiye wo mukwini video yagiye muri Gonga yongera aja mu ndirimbo ya Masterland bisigura ariko bariko bashwanira wewe biravuga yuko hagati ya Masterland na Arnovich batoba bumvikana ku buryo nuko Masterland unye uvuga ati umwenya n'umwenya ashobora kubwira Arnovich ndagukuye muri lebo ya Master Music ico kintu kivuze kwiki uyo ego ibyo uvuze nivyo Isaac TV ho Apepa bakunzi ba Isaac TV uyu ni Starboy kuri micro aho kuri kamera turi kumwe na Juma Jokes murazi ko twama tubaha ibintu bishasha gusa bishasha biza cyane gose yirukira kugira subscribe kuri channel ya Isaac TV ntutangwe kuko kino gikorwa ni gikorwa gikomeye cyane gose aha turi ni mu Kinindo aha ni mu rupangu rw'umuntu tuje kuraba Jokes aha mu rupangu tuje kurabamwo umuntu hari byinshi dushaka kumenya ariko nimbura umukunzi wa Isaac TV numwanya kugira umenye ibintu bituzanye nk'abakozi ba Isaac TV Juma ni ngaha nyene vremash mukiboss shavati cha mukiboss ndai zakorotire zikiriri hodi mukiboss mana badusanga imbwa ndakinga bwa munsi zakorotire zikiriri zakorotire zikiriri ko yakora fresh uwo fresh musa birazi nego tuje kurondera umuntu ngaha si dushaka kumuro ari twane tafufu na nga sinzi nabanza kubaza kintu tubarize gusa shaka kuduha kari twaturingiye urumva nto kari Juma dai karibu na nyine karibu adoi karibu na nyene Juma anuko arenze yahitaje ndaki gari ngapi imodoka zine hano urupangu ni runini cyane vrema Juma we ninzimeze uko tuzoyibaka cyane hano hararenze man Clotire zibiri kweli ahantu ni hani gusa ni mu kibosi gusa ashabororeyemo n'impene murarimo n'impene Jokes bafise ahantu batunze n'impene umva hari mu rupangu rw'impene n'ahandi hantu ngira ko mbona etage ni nziza hari Jokes impene ndakimbuzi dava tubona n'ingombe dava tubona n'inka wa mutipe na waratevye uduha kari muri kuragenda umenga tuvuye ngano muri ville ubona dushika ngo ya mutipe mane gatutumye nguri mani yeme ego sha wadoye karibu mane twagiye gikorwa cyatuzanye ndushobora kugisiga murabizi ko twamatora ibintu biri ku mwanya ducanga ku maiskari cyatuzuga hari murakoze sawa namwe mubanga ego twanga ifofu warumu ndamuzi umuziki neza cyane n'umubanyi mwiza uraza kumuraba Arnovich uraza kumuraba rimwe na rimwe cyane umushiri sinshobora kubimenya Masterland na sinshobora kubimenya Masterland ahuraza sindamubona sindamuzi kweli gusa urakoze uragize neza sawa twagiye Jokes twagiye tubize ko Arnovich akunda kuzanga Juma tugende basha tugira neza vrema nitwaziriye ubusa tugende Juma na nyene ku maiskari Fotime turabona reka twinjire muri umuziki wacu muri industry ya music umaze kuja muri video uravye ukuntu uri kuravyitwaramo abakwini video ni benshi sivyo wo kukibanza cya kangaye nkawe nk'umukwini video amanota ibibazo uri kurambaza sishobora kwishyura na kimwe yase yego nanyishyuye oya ntudute hasi wowe nk'ikibanza cya kangaye oya nta nyishyura nashobora kuguha okay iki kibazo cyatuzanye ngaho icyambere nshaka kukubaza si kindi wagiye muri video ya Arnovich sivyo yego
wongera uja muri gonga ya Master Music yose. Oui, ego. Bo hariho ingorane iri kwiravugwa. Biriko bivugwa nje cyatumye dushikana ugiye tukikubaza. Biravugwa yuko wewe bo batubya hajya hasi ko anuvica horazanga nivyo sivyo horaza. Oya nta Ego umukozi yabitubwiye. Hama sivyo cameraman. nta n'umusi wari bwarigaratsa ngahe. Yabitubwiye umukozi. Hajya anye no ndakubaze Arnovic na Master Land biravuga yuko bariko bashwanira umukobwa bashi wo mukwini video yagiye muri gonga yongera aja mu ndirimbo ya Master Land bisigura yuko bariko bashwanira wewe biravuga yuko hagati ya Master Land na Arnovic batoba bumvikana ku buryo nuko Master Land unye uvuga ati umwanya n'umwanya ashobora kubwira Arnovic ndagukuye muri lebo ya Master Music ico kintu kivuze kwiki. Oya ivyo n'ububeshi kweli. Ububeshi vya vrai n'ububeshi cyangwa umuco rero ntango umuco wiki ko atari ivyo nyene abantu bavyumva byo abantu baba bariko barabesha naho ubu bariko barabesha yego frame hajya ubwiza bwa Faustine uhagaze kuki ubwiza bwa Faustine ivyo bibazo byawe kurambaza urumva urasubiye nta cyunyumvako ama Faustine tumwitege mu yindi ndirimbo iyahe umukwini video ndazi abantu kuva usuja muri gonga ntuzenya n'ijya ndirimbo ya Arnovic nabaye baririmbye bangaye bamaze kubwira uje muri video zabo bivanye n'ukuntu witwaye. Antuka bariko baranyandikira bamwe ni benshi urumva sinashaka kuvuga ngo n'uyu umva none ngenda bikubwiye kuko je uyu muntu ari kanyandika hasi nkunda kumubaza ngurindo n'abantu bangaye bamaze kukwandikira bakubwira ati uko wabikoze wavyigenjemwo neza izo message zamaze kugushikira. Nuwa muririmbyi uzi nyene azwi mu kino gihugu cy'u Burundi akubwiye ati bana respect Faustine. Umuririmbyi azwi umbwiye muririmbyi azwi no kuvuga ko umbwiye nta muri iki gihugu azwi nyene uzi nk'umuririmbyi basi wowe uzi muririmbyi wo mu Burundi ati yigeze kubwira ati Faustine umaze iminsi bitwara neza mu kwini video bwa. Oya nambeshe nawe Javre ubwirwa n'abantu basanzwe nta muririmbyi arabikubwira barahari nyene bakure nyene uko oye nk'abo mu mahanga basi. Faustine ibanga ari mu Queen video turazi yuko abantu bakunda kuvuga ati je mwana wanje ntewe mu Queen video jewe mama wanje umwana wanje abaye mu Queen video arashobora kuja mu bindi bintu mu buhumbu akagira ibintu bidakenewe ubahanura iki nk'abantu bagifise ivyo vyiyumviro nka wewe wamaze kuvyinjiramo. Sha ibyo byiyumviro kweri uyo ego ibyo uvuze nivyo iyo umuntu wabonye agiye mu Queen video aca biyumvira ibindi ariko bijya biyumvira siko biri mu wese afise ukuntu yitwara n'imico yiwe yego biramaze gushika nyine ngo gataha nyine mu ijoro Jesse ni gana mu ijoro nta hakirika cyane gose abandi baravuga yuko iyo ukoze video n'umustar we ntibiragushikira ukore video n'umustar ajeje gukora video n'umustar akagushaka ko iyindi profil wapi kubera ubuzi akazi uri kurakora oya ivyo urumva ko bitabisa nimba atari banga Faustine kuko ni video ubwiwe uje kumukora nga muri kino gipangu twabonye kingana mahero twabonye impene iki uje kumukora nga Faustine kugira umushire mu ndirimbo yiwawe amahera angahe uwo muha kugira aje muri video yawe aho sishaka kwishura ikibazo yego bajya atari banga utubwira amahera Arnovic yaguhaye nta mehano nshaka kubabwira kuko nibanga giwa kuko ni menshi cyane man sinovuga ngo ni menshi ngo mvuga biravana nivyo je tuba twavuganye Faustine tugeze muri vya bibazo ushobora kubaza ukanyishura ego oya sivyo oui Faustine arisiga amavuta yo kwiyambisa wapi Faustine ni mwiza Faustine ni mwiza kurusha aba Queen video bose mu Burundi no ibyo uri kuravuga sivyo nakubwiye ego oya batiri kuramba turumva hasi igora gucanga abakozi ba Isaac TV urabona turi kumwe na mu Queen video ari mu ndirimbo za Arnovic ari mu ndirimbo ya Gonga ya Master Music murazi ni ndirimbo yabikoze nyene birashimwa biramera neza cyane gose bo hari ikibazo ntakubaje Faustine washaka ndakubaza
Jimbi Mbaza. nta kibazo ubona bamwe kukubaza nurakubaza We mbaza ibyo ushaka byose ndakubwira. gusa hari ibyakunaniye kwishura ariko Ibihe n'ishuri. ngo mbwira ngo ikibazo cyo ngo Vuga nta kibazo. Faustin ari umuntu ugenda kubaze nk'ubu ushitse ku muntu bita Jisho ndazamaze kumwumva Jisho ikintu waho nyene wowe cyumubwira Jisho cyangwa umukora n'igiki muhe na Jisho Ndavye ibintu Jisho akora ndamubonye nk'ubunyene no ndamuha ikibizu bifanye n'ibintu mbona akora. Ochimu ikibizu Ego. Nicyo ikintu kimaze gukora Jisho kavuga ati ya macarangiwe Ya Jisho ako utuntu twiza nawe urabizi. Bakunzi ba Isaac TV rero turacari hano turacari mu Kinindo turacari kumwe n'umukobwa mwiza cyane gose cyane gose sivyo Niri mwiza hajya anye iyo bavuze ndashaka kubaza kritere z'umuntu ari mwiza kuri wewe kritere z'umuntu ari mwiza ndashaka kugenda ndazimenye sivyo fufu wewe uri kurambaza ibintu bigoye biragoye ibyo bintu bikurambaza ego uki ndafise ikindi kibazo cyo kubaza nk'ubu urahuye na Isaac Classic manager CEO wa Isaac TV murahuriye ngaho n'icyo kintu cyo mubwira Isaac Classic cyo namubwira ko bifanya niki ubuye ndani kibazo dakubajije urahuye na Isaac Classic ni wari CEO wa televiziyo wacu Isaac TV n'icyo kintu cyo no my respect my respect ego ajya ibanga rya Faustine nk'umuntu ashaka kumutora Faustine nyine akavuga ati nshaka kumushira mu ndirimbo iwanje ibinibi ashaka kumutora gute yo cahe usanzwe ufise umuntu agukurikirana nka manager wawe ashaka gukurikirana ibintu byawe oya ntiyaragere agukeneye arinda guca kuri we mukavuga ajya ga Faustine ufise imyaka ingana ndakuravye ndabona imyaka nyine tari kirenga ubona ari ngaho ndavye mbona mwenga ni nka 20 guci ya niyo nyene 20 bavuga ngo warayimbariye ntabigeze ambwira je n'ijya mbere tuvuganye bavuga ati warayimbwiye niyo nyene kwete ufise 20 nyene 20 aya mu ishuri kukurikirana ivyaye kukurikirana ibiki ndiko nkurikirana informatique de gestion agaja bo shiganiro aha tovuga ngasanga ni saa 5 zirakwiye kuko mbona gusa mukanya tufata igihe ko ntarabona ibintu by'amafana ni kinyene ngo badazimana Batuzimana jokes Batuzimana turaza kubinya mu ikiganiro giheze sivyo kandi merci mugandi ndenze kwibutsa ariko canke wari watuye nabonye ikiganiro cyaryoshe cyasharyoshe gusa ariko uzana kugira tunye sabura muzimana ure wari biteguye kutuzimana nyene niyo nkubara uzi ko mfata iki kutari wari kuyana none sindakubajije ufata iki utire kubakeneye Faustine baca kuri Faustine nyene bazogutora gute abantu batazahuba abantu batazi nimero yiwawe abantu bashobora gutora gute Faustine ndafise nimero yiwanje nyene cyangwa ukandika kuri Facebook Faustine Fofo Hategekimana gose bakumve uko uravuga pole wari mushushe nawe uriye nyene gose rero nyene Faustine Fofo Hategekimana niwo bagutora haya Faustine akoresha Instagram ndayikoresha nyene Instagram nawe yitwa gute nitwa nyene Fofo Faustine Faustine ikibazo shiranda kubaza ikintu cyane mumaze kubona kuri Instagram ikintu cyane mumaze kubona kuri Instagram kikakubabaza wapi nta kimwe kirambabaza nanaki Instagram nyine irakuryohera nyene oya si bya hatari sindanayikunda mbere na cyane bakuzaniye abatipe babiri umwe n'umubogare uwundi nyene n'umugasongo gusa yonze ticagura umutipe muri ico gihe ucagurana ambaye igikate kigoye kwishura nakubajije utorande uwo notora je numva wese atakibaza aje uri mu ishuri ni yahikuru kugora mu ishuri mu gihe uyibonye uvuga atayikuru vraiment wapi mate urayazi urayanka nyene cyane gose
mugasi hajya mbega hajya iyo bishitse ukaba mu kwini video ni ndahora kwambika wambikwa na bajyanye mu mwakoranye cyangwa urafise umuntu akwambika ndafise umuntu anyambika biramaze gushika abwira umuhungu ko umukunda wapi bama bakubwira wewe wenyene ko iki nawe utababwira nta n'umunsi warimwe kuko nafite nigana yumvamo ngo nubwire umuntu ngo ndamukunda gusa ntutinye kamera nyene yaga nyene hareze kamera ndiko ndatinya ya vrema biramaze gushika uri muhira ukiba nk'ikintu muhira kudokora oya nta kintu ndi kuvuga vrema nkiri umupeto ya nta na kimwe ndi bo nicyo ikintu Fofo amaze gukora mu buzima bwiwe akagikora nyene ciza ku buryo abavyeyi bamwishimira bakavuga ati ki vraiment respect ndashaka kuba nyene nakoze nk'ibintu mu rugo cyakuminca kimwe dufate nk'ubu nahereye kuva mu gitondo nkora isuku nkongera nkateka ata muntu n'umwe yabifashije abavyeyi birabashimisha nyene yego nicyo ikintu mu buzima kigushikiye wumva nyene ari amashuri wocu yaheba direct kigushikiye nta na kimwe kweli cyo shikira ya mashuri no yaheba wapi nta na kimwe nene bo ni ya defo kuri Faustin ibyo niri kurambaza sinzi ibiri hagati yo kuvuga difference hagati ya Fibi na Facebook usigure Fibi ni iki Facebook ni aho umva hari ibintu biri umva hari itandukaniro ry'ivyo bintu wowe uri kurumviriza nkawe nyene uri umuntu uri kuriyumvira hari itandukaniro riri be bayita gute mbega ibi ni salsa mu kirundi novuga sinomvuga no bikubwira ko ajya bavuze telefone ni gifaransa telefone mu kirundi telefone mu kirundi telefone wewe kimbarira pantalo ni nane pantalo bibana na kari pantalo bakozi ba Isaac TV je muratorangiza kino kiganiro cacu akajambo kalima kuri Isaac TV n'abakunzi ba n'abantu shaka nyene barangiza ikiganiro cyacu big up nkanga gushimira nawe nawe wakoze kuduhakana sawa tuzogaruka undi munsi nta kibazo murahawe kare tuzogaruke cyane oya nije nababwira aho muzogarukiye nejo toze nta kibazo umunsi wose gusa hano ni hanini kwa je nabonye impene narinze ati nimbwa ari akoteziriro mu mwanya nimbwa zihava zikugira byara byose tava tugira ikibazo wapi nta kibazo mugiye reka tugushimire mama ni madame cyangwa mademoiselle sinyaka 20 bakunzi ba Isaac TV mwari kumwe na Starboy kuri micro aho kuri kamera mwari kumwe na Juma Jux ya tuzosubira nundi munsi urazi ko tuguma tubaye ibintu by'amavuta iruka ugire bana subscribe kuri channel ya YouTube ya Isaac TV byose uzabibona kumwanya murazi yuko tuzigera tubata hasi byose biza kumwanya big up sana wakoze sawa merci Juma Isaac TV. Oh.